ibishasha biriho kuko guhera nko mu 66 mwese murazi murabarundi ko mu 79 Perezida yahahora yitwa Bagaza Jean Baptiste yaciye ashinga umuhari w'abakenyezi hari ku mugambwe umwe ashinze umuhari w'abakenyezi acashiraho wegukiye ipron acashiraho n'ubushikiranganje bwo guteza imbere abakenyezi babwita ministère à la condition de la femme ico gihe nshimire aba bose bashikirije ibibazo vuga ati ni byiza ko bashaka kumenya aho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu aho uhagaze ku bibazo muhejeje gushikiriza umbure ibyo bibazo mukaba mubisangiye cyangwa tunabisangiye mubisangiye n'umugwi w'igihugu mubisangiye n'abandi benshi b'abarundi mwaserukiye cyane muri ko muravugira kandi batabatumye kuko bifise akamaro. Duhereye rero kuri Ahmed Masudi mugira neza wo muri radio Nderagakura yabajije ati mutunganije iki kiganiro guca haba umunsi mukuru w'abakenyezi uba ku itariki 8 za Ntwarante umwaka wa 2026 ni mu ndwiza none hamaze kubiki nta tunenge mubona horyohogwa iki yongeye ati ukungana kw'abubakanye kuko kwavuzwe mu mategeko kugira bangane koko bariko barakoguki ubwa mbere ibibazo byo gukingira ukwidegemvya amateka n'amategeko y'umurundi wari we wese harimo n'abakenyezi ni igikorwa ca misi yose leta yitwararika ni igikorwa ca misi yose kiraba abarundi bose kubijanye n'ibyo mwavuze mu gifaransa muti quelles sont les avances ziriho ubwa mbere mwibuke ko igihugu tuvuze mu gice kuva twikukiye hashizweho amategeko kandi kuva twikukiye Uburundi ni igihugu kimwe mu bigize ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Mwibutse rero kubijanye n'amategeko y'iryo tegeko rya déclaration yo mu 48 déclaration universelle des droits de l'homme Uburundi kubera buri muri ONU bwateye ku mukono buca burasimba mu 66 y'amategeko makuru mpuzamakungu Pacte international relatif aux droits civils et politiques na Pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels Uburundi nabwo nyene bashizeho umukono mwayo mategeko atatu mugiye kuvuga ni naho bavoma mu gushiraho amabwirizwa shingiro y'ibihugu byose harimo n'u Burundi niho tuvoma amateka n'amategeko akingira zina muntu wese kuko hari havuye amahano afatiye ku ngwano y'isi ya kabiri n'iya mbere ari naho amaleta yaja hamwe akavuga ati twubake isi ikingira na cane abakenyezi. Urumva rero ibishasha biriho kuko guhera nko mu 66 mwese murazi murabarundi ko mu 79 Perezida yahahora yitwa Bagaza Jean Baptiste yaciye ashinga umuhari w'abakenyezi hari ku mugambwe umwe ashinze umuhari w'abakenyezi acashiraho wegukiye ipron acashiraho n'ubushikiranganje bwo guteza imbere abakenyezi babwita ministère à la condition de la femme ico gihe mu nyuma yaho haramutembagaje haravuka iyindi leta yo kuri Buyoya ariko nawe intumbero yagumye ari iyo yo guteza imbere umukenyezi dusimba amagume tuze n'ubu
murabona mwese muhereye inyuma kuri abo bashikiranganje ba kera basamo ya Koreta bande bakandeke Kinigi bande iterambere riho mu bakenyezi kuko urumva nka Kinigi ari ministre wa mbere ni ibintu bikomeye twigiye imbere mu bijanye n'amategeko umva leta igategekanya tububushikiranganje bwo guteza imbere ingo n'imibano mu mukenyezi guteza imbere abakenyezi tubiha umukenyezi umva biriho rero uno munsi nta leta ishobora gushigwaho itarimwo abakenyezi aho ni mu nzego mu mategeko naho nuko nyene kuba twisunze ya mategeko Burundi burimwo dutegekwa kubishira mu ngiro mu mategeko no mu maprogramme no mu mapolitike gushika no ruguru mu misozi ni naco gituma mubona hariho ba gouverneur hariho abatwara amabanki hariho abatwara iyo twahora soko kera cyane abagabo nibo bari imbere nibo umugore yaguma muhira no kugira abakobwa bige murazi ko byatwaye umwanya nako murazi yuko abakobwa kenshi babita ngo nabazezwanzu urumva rero ubu byarahindutse abakobwa hari amategeko abakingiye abagore bariho barafise amashira hamwe menshi cyane yo kwiteza imbere ku buryo rero utunenge murabizi nta vyera ngo vyerade kuko ibi bintu byo gukingira amateka n'amategeko y'umwe wese abana abakuze abagabo abagore abanyeshure abamugaye abafise ibinibini babasoda ni ibintu bisaba uburyo bw'igihugu uburyo no kuvuga mvuze uburyo je mvuga amafaranga niyo yubaka niyo atuma abantu basa neza kandi murabibona namwe iyo umuntu atisize utuvuta ngo nyagasabone nyene acasa iyo ufise uburyo rero bukenya urabaho rero ivyo kogwa ntibishobora kubura kubijanye n'ivyoteza imbere abakenyezi no gusoma ya mateka n'amategeko mpuzamakungu no gusoma ya mategeko n'amateka yo muri Afrika Uburundi bwashize ko umukono nivyo dufatirako mwavuze ingingo yindwi yo muri rya tegeko ryo canke ibwirizwa yo muri 2016 rivuga ukungana kw'abagabo n'abagore bubakanye ntituvuga abagore n'abagabo batubakanye aho tuba turiko turavuga abubakanye ni ngorane zikunda gushika kuko ubanza kuraba iyo tuva abagabo benshi baracari mu ntwaro tutarikukira kuko muribuka kera mu 55 niho haje itegeko rya mbere ribuza guharika mugabo kuva ico gihe abarigwanya mwibaza ngo ni bande mwibaza ko ari abantu bato bato abarigwanya bari abatware n'abaganwa kubera iki kubera aribo bafise uburyo bafise inka bafise amatongo rero ku kibazo kijanye kuko bayita loi sur mariage monogamique umugore umwe abari bafise uburyo nibo babigwanya rero kubijanye n'ukungana kw'abagabo n'abagore imbere y'ivyo batunze kuko muribuka yuko kubijanye n'umutungo w'umuryango hari mu bisanzwe hari imigwi nk'itatu twebwe hano iwacu twebwe rubanda nyamwinshi turi mu bintu vyitwa byo gusangira umutungo umugabo n'umugore basangira umutungo mwumvirije benshi baravyumviza ariko ntibavyumviza neza haje bariko barahezagira muri etat civil barasoma ingingo y'122 n'126 na gatatu yabubakanye igitabo kigenga ingo n'imiryango mugabo benshi baba banezerewe nk'abakobwa banezerewe ko agiye kugira mariage umuhungu abanezerewe nuko aronse umwigeme mwiza yakunze mugabo mu by'ukuri barababwira yuko kuva bubakanye ivyo musanganye n'ubundi ivyazanye bibaye umutungo basangiye mugabo murazi mwese mariage ni nka project ni project ko muba muhuye mukuze hari igihe umuntu hazamwo kagakoko agasubira kuba wa wundi yahora yibana ugasanga ribagiye ko basezeranye ni naco gituma amategeko aterwa gukara akibutsa ko leta yaramaze kubivuga byaraciye mu minwe y'umukuru w'igihugu inama nshinga amateka inama nkenguza amateka iyo ngingo yindwi nako abakobwa n'abakenyezi rimwe na rimwe ntibayizi ntibayikunda kuyivuga hariho igitabo cingo n'imiryango
ingingo ziva ku 122 kubandanya n'izindi, hakabaho niyo ngingo y'indwi akajambo kanyuma kavuga yuko les époux bangana mu bijanye na les biens du ménage. Rero habasike kubikurikiza naho iyo byabaye nabi n'amasentare. Iyo mubaje ico kibazo mamuvuza muti none ayo masentare kuki asoma nabi amategeko, uwo muntu aba ariko arabicurika. Rero niwe kuraba par de faute bagahana faute disciplinaire cyangwa faute pénale. Sabwe ndiko ndavuga kubijanye n'ukutubahiriza ubwo burenganzira bungana kububakanye. Nasubiyemwo n'ingingo y'indwi, ni ingingo y'indwi kutayisoma rero n'amasentare abisubiremo, kuko uciye amakungu yoyo mu kutunebagura bavuga bati mwebwe mwarasinye pacte déclaration ama convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. None biza kuba gute mwebwe kuki mutabikurikiza? Kuko hari ibihugu babikurikiza uko nyene kandi abantu bakamenyeye bikabuko. No ngaha rero mugo no kugenza buke buke, kuko abantu nimwe twagwa nk'imifuko y'isima ujana buke buke, mu byumve nuko bimeze. Rero hariko harakogwa iki, leta ibonye ikibazo cabaye ndanse, umushikiranganje bijejwe arabisaba muri leta, agaheza akagirisha amanama akarondera abahinga nyabo, uko abahinga bari kwinshi harimo n'abashararata, ariko akaraba abahinga bukuri babinonosoye bazi imico n'imigenzo y'u Burundi, bakaraba ko ico kintu cyo hinyanyurwa canke bakagirisha materiye n'abaseminaire, bakaja ku misozi bakavyigisha, bakarondera uburyo kugira murazi mwese ko igihugu cubakiye ku ngo n'imiryango. Ingo zisambutse n'igihugu kirasambuka. Rero iyo ngingo y'indwi je ndayishimikako kuko iza yuhirira yongerera izindi ngingo zari zihasanzwe ziri muri ca gitabo c'amategeko agenga ingo n'imiryango.